Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turamukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu ni Arida igiraneza kuri micro turi kumwe n'umutumire wacu reka tumuhe akanya baramutse anabidondore. Murakoze cyane amazina yacu twitwa Pasteur Aline Ndo kubgayo ego nkaba ndongo ishengero ry'ubugingo busagutse hani Bujumbura mu Ngagara mu quartier 9. Bega kubatazi Aline ninde? Kubashaka kumenya gose ndi umugore yubatse n'umugabo umwe nkaba mfise abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 hama nkaba narakijijwe narakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima ubugingo bwanje haraheze imyaka nka 28. Heze imyaka 28 akijijwe yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Mbega Aline wabaye umwongere w'ishengero kuva ryari? Nabaye umwongere w'ishengero kuva itariki 4 z'ukwezi kw'icenda muri 2011 mu 2011. Bega wabaye umwongere w'ishengero umaze kubaka urugo rwawe? Ego nabaye umwongere maze kubaka urugo rwanje mugabo naye nsangwe nkorera Imana. Ego bega umufasha wawe canke abana bawe ntaco vyaguteye kubona uri umukenyezi ukorera Imana nta ngaruka canke iki nta kagorane kuba karabaye mu rugo rwawe? Nta ngorane yabayeho kuko baranshigikiye umushinga ntaye wanje yaranshigikiye yaramenye yarasangwa azi ko hari umuhamagaro muri jewe hama yaranshigikiye n'ubakinshikira n'abana nabo baranshigikiye n'ubakinshigikira mugabo jewe ku ruhande rwanje narabonye yuko akazi ko kumwongere cyane cyane guhagarara ishengero atari kazi gato harageze igihe by'ukuri ntababesha kuko kugira ubishobore ukwiye kubura umugore mwiza mu rugo ukora nk'ivyo abandi bagore bose uri disponible kandi ukaba mama mwiza kugira uronke kwa gushigikirwa k'umugabo na kwa gushigikirwa kw'abana mu rugo urumva ntibakeneye pasteur bakeneye umugore kandi n'abana ntibakeneye pasteur bakeneye mama rero kuba mama nkongera nkaba umugore mwiza umutware wanje nkongera nkaba n'umuvyeyi mw'ishengero sinabahenda byarangoye ariko dushobozwa byose n'ubuduha inkomezi ubu Imana yaradushoboje twaciye tushiraho urutonde. Ego mbega strategie warakoresheje kugira ngo ushobore kumania ivyo bintu byose ubikore mu kanya kamwe umva na responsabilité mesha kuraba vyagenze gute strategie wakoresheje kugira ngo ushobore kubishobora ni yahe? Strategie ya mbere nakoresheje nabonye neza yuko ishengero rya mbere ni mu rugo. Ishengero rya mbere ry'umuntu ni mu rugo. Hama rero ndavuga nti reka rembanze mpagacira ishengero ryo mu rugo candemera kwitanga mu rugo hama kandi ryo ishengero lokale iryo nyoboye ryaciye naryo rikomera kuko barabona ivyamwa vyo mu rugo kandi umugabo wanje abonye ataco nishe mu rugo acayirushiriza kugira umwete wo kunshigikira n'abana bakacabona ko yamana itabaka umuvyeyi ahubwo nabo bakaca bazi tukayikorera hamwe umugani wa Yoshua ngo je n'inzu yanje tuzokorera Uwiteka. Ego uyu munsi turiko turibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Mbega Aline mushobora kudusigurira gute ngene mwumva uyu munsi nk'umukozi w'Imana? Uyu munsi urakomeye cyane icivugo ca hano mu gihugu cacu kiravuga ngo umugore umukenyezi akerebutse nk'isoko ry'iterambere hose harimo kuba umugore akerebutse kandi hakabamwo n'iterambere mu bisanzwe uyu munsi mukuru urakomeye kandi abantu bakijijwe bari bakwiye kuwuhimbaza kuko by'ukuri ni Imana yaduhaye agaciro. Birababaje ukuntu isi ari uwuhimbaza kandi ikarawuhimbaza nabi kuko ugiye kuraba ingene uri uyu munsi mukuru umeze umega n'umunsi mukuru wo kwikukira uravye mu marezo sosi umega n'umunsi mukuru wo bwataho mwaka tuganziye reka basi ducishemwo tubimitwe ugasanga ahubwo n'ibintu bicamwo bavuga uyu munsi ntimuturondere n'amasaha dutaha nimuyatubaze uyu munsi n'uwacu ni independence no kwikukira ariko vy'ukuri uyu munsi ku bantu b'Imana bakwiye kumenya ko ari umunsi wo kwibuka agaciro twahawe. Imana mukure mu muntu mukure mu mugore yamuremye inyuma y'ibindi bintu byose bisigura yuko umugore yaje nka finition kandi muramaze kubona ko agafinisio kamari keza wogira fondation ikomeye
mugabo inzu uko isa hejuru ntibabona ivyo ari vyo. Inzu yoba yubatswe mugabo ubwiza bw'inzu n'agafinisyo. Rero umugore yaje ari nk'igitsibo. Hama kandi izina umugore Imana yavuze ngo si vyiza ko uyu mugabo yibana, mwitangure birahari. Imana imaze kurema ibintu vyose ikavuga ngo ni vyiza. Yaravuze ati ibintu ni vyiza, mugabo ku itanguro 2:18 Imana yaravuga ati si vyiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamurondera umufasha bikwiranye. Iri jambo umufasha ni jambo ry'Igiheburayo ryitwa Ezer Kenegedo. Ni jambo risanzwe rikoreshwa no ku Mana. Iyo tuvuga ngo uhoraho n'umufasha wacu, niryo jambo rikora ku mugore. Bisigura yuko Imana ya umugore nuza gushoboza umugabo, umugore nuza gushigikira umugabo, umugore nuza kunganira umugabo. Rero Imana yatugize abakomeye. Hariho abagore benshi bakunda kuvuga ngo abagabo bacu naco bakora, ntaco bamaze, vyinshi ni genda bikora. Ariko ugiye kurabusanga abagore aribo Imana yatugize abaza kubashigikira, abaza kubakuraho bari gutya. Rero mwiremwa twahawe agaciro. Ikigira kabiri, uyu munsi mukuru akomeye kuko Yesu niwe yaduhaye ijambo. Eregiye Yesu ataza ngo ubukristo bubeho, abagore barakumigwa. Abayuda nibo begera, hagasubira abanyamahanga bemeye kuba abayuda bo bitare proselite, mugabo abagore bobo bari nyuma. Rero no munsi nimba dusaho tuvugira cyane cyane turi abakozi b'Imana nuko Yesu yaduhaye ijambo ry'ubugingo. Rero uyu munsi mukuru ari umunsi mukuru wa Action de Grâce, ni umunsi mukuru wo gushima, ni umunsi mukuru wo kutagira akajagari, ahubwo gwa rutonde Imana yashiraho guko umugabo akwiye kuba umutwe mu Banyefeso 5:22 yuko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo wari umutwe w'umugabo. Natwe tukagumana urwo rutonde kuko Imana yacu si akajagari. Ego Imana ibaha umugisha. Ego none tubwira ingene umukenyezi yabo wamenye Imana cyangwa utamenye Imana yo kubaka urugo rwiwe. Umukenyezi yamenye Imana ugiye kubaka urugo rwiwe ni iri jambo riri mu Banyefeso haravuga ngo 5:22 bagore mugamburukira abagabo banyu kuko nkuko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akawumukiza waryo ari we mubiri wiwe. Icambere umukenyezi yubaha Imana akwiye kubaka urugo rwiwe mu rutonde Imana yashizeho. Byukuri mu Bigalatiya turabona neza 3 yuko ijambo ry'Imana tubwira ngo nta mugore nta mugabo, twese twabuye umwe muri Kristo Yesu. Nta widegemvya nta n'umugurano, twese turi bamwe muri Kristo Yesu. Mugabo ivyo ntibibuza yuko haba urutonde. Haba urutonde mu gihugu, hariho umukuru w'igihugu hakabicegera. Rero hari urutonde Imana yashizeho. Imana yashizeho yuko umugabo ari umutwe. Rero kuba ari umutwe, iryo jambo umutwe mu Kigiriki risigura inkofero. Rero umugabo ari muri position, umugabo ari mu ntebe y'uburongozi. Umugore rero yubaha Imana akwiye kubaha ubwo burongozi, akagamburukira umugabo. Nta mugamburukira kubera umugabo amuha amafaranga kuko yari abagore bagamburukira abagabo babo nk'aba boss. Biratangaje ko ushobora gusanga umugore yubaha shebuja, ego databuja boss wanje, mugaya ashike mu rugo nawe uravutse, urumva akamugaya. Ucubona neza yuko kwa kugamburuka yubaha boss we kwera icamuha. Bisa n'abakozi bo mu nzu iyo basimbagiza abana hari gihe abari kwera inoti, umunsi utamuhemvye ari umukozi atubaha Imana akamuguterera. Rero n'abagabo ntitububaha kubera baduha amafaranga kuko saba boss bacu, ntitubaha kuko bafite ubuzi bwiza, donc ngo ubaha umugabo kuko ari wakora ahantu heza. Byumvikana ko umugore akora heza, umugabo ntakore heza. Umugore ashishikara kugamburukira umugabo wiwe kuko n'urwego. Urwego rero uragubaha. Urubaha umushefu wawe kandi mwariganye mu ishure umuruta ubwenge. Urubaha umurongozi nimba ari mustanteri wawe kandi uzi ko umuruta amafaranga. Rero n'abagabo bari muri position. Kandi igihe cyose rero wubaha urwego urakingirwa. Abadamu benshi barabuze protection
kubera baca kubiri ijambo ry'Imana rivuga. Rero nashaka abakenyezi uburyo bwo kubaka ingo zabo neza bagamburukira abagabo babo, hama nimba babona hari ivyo bahajije abagabo babo, niyo mpamvu arabafasha nibababera abahanuzi beza, ariko muri submission urashaka kugira inama shobuja muri submission, n'abagabo babo nibabagamburukire nibabagira inama babagamburukire. Ubundi buryo nabwo bugira kabiri bukomeye cyane umugore ashobora kubaka urugo rwiwe. Iyo turavye mu gitabo mu imigani 31 turabona neza umugore aroranye. Uwo mugore aroranye, urabona neza ko umugore aroranye aho bihwanye n'icivugo cacu muri kino gihugu. N'umugore akerebutse kandi ari isoko giterambere. Baravuga ngo kandi we ntihabura inyungu. Ku murongo wa 13 arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Hama ameze nk'amato y'abadandaza, ivyo kurya naho vyoba kure abikurayo. Avyuka hakiri mw'ijoro kandi abo mu rugo rwiwe akabagaburira, ngo akagerera abakobwa biwe ibikorwa n'ibindi vyinshi. Urabona neza yuko bavuga ngo akenyeza inkomezi, ng'inkomezi n'icubahiro n'ivyo myambaro, ngo kandi iyo yumvira ivy'igihe kizoza aritwengera. N'umugore aplanifya, n'umugore afise integuro, n'umugore agera atunganya ivyo mu rugo rwiwe. Ni n'umugore arondera, kuko ubonye ngo ntajya baravuga ngo ntajya ivyo kurya byo kwamikara, bisigura ko biriremeze neza ko umugore ari umwamikazi. Mugana ubwo ari umwamikazi ngo ntajya ivyo kurya byo kwamikara. Rero ugiye kuraba neza umugore vy'ukuri iyo ahagurutse agakerebuka, Bibiliya bivuga mu migani 4:23 yuko ubwenge bwubaka urugo, kandi ahandi bakavuga ngo umugore w'igipfu, umugore atazi ubwenge asambuza urugo rw'amaboko yiwe, ngo ariko umugore w'ubwenge akubaka. Ubwenge ngo bwubaka urugo, ubukerebutsi nabwo bukarukomeza. Rero umugore yubaha Imana ni Ezer Kenegedo, no mufasha. No mugore iwe ntihabura inyungu, usanga hari terambere, kuko uwo mugore arashigikira umugabo, kandi yashikiye umugabo urugo ruratera imbere. Hama urugo rwatera imbere, umva n'abana n'abahaba, imiryango igatera imbere, kuko urugo ruteye imbere n'imiryango iratera imbere. Turabona neza yuko ugiye kwitegereza ibintu byose biri mu ijambo ry'Imana, nta namubona ikorwa cy'umugabo ahubwo ubona umugabo ahaguruka avuga ngo akazuru karahendana, ngo n'ubwiza bwo kurukoba urabesha, ngo ariko umugore yubaha Imana ni washimwa. Donc umugabo acaguruka agira ruwanje kandi abagore benshi barakunda kuvugwa neza, nk'ubu bararyohewe cyane, ariko umugore avugwa neza n'umugore afise ibikorwa vyiza, n'umugore akora. Ndabahaye akaroro muri Bibiliya, umugore yitwa Rusi yatahanye na inabukwe atakina kimwe bakigaragara gifise. Inabukwe byose byari byaramuheze ko na Rusi ntaco yarafise. Mugabo Rusi acabwira inabukwe Naomi ngo nyemerera ngende guhumba. Umva guhaguruka kwa Rusi, erega amatongo yose y'Ibetelehemu yaciye abegukira. Ariko iyo Rusi yiryamira, genda umunyamahanga kandi akagakecuru nakurikiye nta vyako kagifise, reka tubeho uko rero turindira Imana. Ariko Rusi yarahagurutse, umugore yubaha Imana arahaguruka agakerebuka, kandi ukwizera mu bisango utagira ibikorwa kuba gupfuye. La foi iteza kujana n'ibikorwa, donc hateza kuba la foi en action. Ego abagore bubaha Imana nibagumize urutonde rw'Imana muri make, bareke kwigana ivyo hanze kubera benshi ibititerambere zitarizo, kuko isi iratubesha. Isi uravye abantu bumviye bakagarariza abagabo babo bareshuwe, kandi ibihugu vyabikoze nazo byarananiwe, ingo zarananiranye. Rero nta kuntu twokoporora, nta kuntu twokwigira kubananiwe. Umunyabwenge yigira kubamenye. Rero uyu munsi mukuru wa w'Imars ntitwigire kubananiwe, twigire kuba ariko baramenya. Abamenye nabo n'abantu b'Imana bari hanze n'abari muri Afrika, bari mu bihugu vy'Iburaya, vya Amerika,
byo muri Australia ni Burundi muri Afrika abantu b'Imana baramenya kuko tuguma mu rutonde rw'Imana. Hama ikindi naco kigira kabiri, umugore aroranye suko asa, suko yambara, ni ibikorwa vyiwe bivuga. Yego Imana bahumugisha. Amen. Hanyuma muratubwiye neza na neza akaranga k'umukenyezi yamenye Imana na cyane cyane mu rugo rwiwe. Mbega akaranga k'umukenyezi yamenye Imana na cyane no mu kibano ahabaye, akandi karanga yogira uretse kubijanye n'iterambere kugira ngo mu kibano habaye canke ashimwe n'akahe karanga woduha? Umvirije iyo nkuru ya Rusi, usomye mu gitabo ca Rusi urabona neza ko Rusi igihe yagenda kuhumba mu matongo ya Bowazi. Bowazi yamubwiye amajambo akomeye cyane. Yamubwiye ngo abakozi babanje gushingira intahe Rusi, ngo ni wa mukazana wa Naomi, da paraphrase, ngo yagiriye neza ye nabukwe. Hama Bowazi nawe yavuze ngo ivyo wakoze yasubiye yantahe, ivyo wakoze ntiwarondeye abagabo bakiri bato, ingene witayeho nyoko bukwe. Byumvikana yuko umukenyezi mu kibano baramuraba, abantu baramwiga. Rero inyifato ni kugaragaza ivyamwa vyamwemu yera. Icambere kugaragaza intahe, kuko intahe zo gucira inzira. Intahe ya Rusi yacira inzira Rusi kubera iyo ntahe yarayifise aho hantu. Rero abakenyezi benshi hari imiryango yugagwa, ugasanga inzira zirugawe, ngo nta kazi mfise, ngo kandi mu kibano hari ibintu byinshi batanyizeramwo, nuko batabona intahe. Burya intahe icira inzira umuntu. Hama ivyo navyo umuntu yogaragaza mu Bigalatiya 5 baravuga ivyamwa vyamwemu yera. Ibi vyamwa vyamwemu yera birakomeye. Biravuga ngo ariko ivyamwemu yampa n'urukundo. Urukundo rero Bibiri tubwira si urukundo rwo impa. Abakenyezi bose bari impa. Uyu munsi ni wacu impa, ariko urukundo rw'Imana ntirusaba, ruratanga. N'urukundo rutari gikapo, ahubwo n'urukundo ruhesha umugisha. Hama no mu rugo abagore bagira birababaje n'abakobwa kubona umukobwa atarubaka yiyumvira umugabo muri kazoza, akarondera umugabo yiyumvira kazoza kiwe, kandi kazoza kiwe kari gakwiye kuba Imana. Je ndakeneye umugabo apana wakunda, ariko umugabo vraiment ntazosubira kubaho nabi, ntazogogwa. Hama kubona ko na mariage yiwe yiyumviriye ahubwo ikiyonishe. Hama n'abagore mu rugo uyu munsi ukamenga imyaka yose bakere umugabo atabaha amafaranga, nubwo bafise ingeso mbi, nubwo amafaranga yoba yayivye canke bagiye kwica, mugabo kuko amuha amafaranga n'umugabo. Ivyo rero birateye isoni. Urukundo ahubwo abagore nibagira urukundo rutanga gusumba kwakira. Iki naco umunezero. Urashobora gusanga abagore bashishwe, ugasanga mu kibano uhereye ku mukozi akoresha, mu babanyi kuri bayi nabukwe baramukaziwe, mwishengero ahantu hose yarashishwe. Donc nta bugwaneza. Biravuga ngo ubugwaneza bumenwe n'abantu bose. Umunezero ukwiye kugaragara. Amahoro, umugore atagira amahoro ayabuze uwo babana cyane. Abagore batagira amahoro bameze bateza intongane. Bibiliya nayo ikavuga ngo umugore w'intongane ameze nk'imvura igwa hejuru ngo idakama. Urumva ngo hakuba mu nzu y'ingari ngo opfumuba hanze. Rero amahoro, iyo umugore afise amahoro, kuko umuntu wese atanga ico afise, ayaha umugabo, akayaha abana, akayatanga mu kibano. Buriya abagore bamafise ikibazo mu babanyi ngo amazi yarenganye. Ngo imbwa yawe yakuze cyane, ngo usanga ari amahoro. Ugiye umuntu abuze amahoro arigenza. Iyi mbwa kwekiye iri birakuga kubera ko amazi yacenga, umukozi wawe yavugiye. Urumva iyo umuntu afise amahoro ibintu byose biba amahoro. Hama iki naco nkemu yera ukwihangana. Igikorwa umukenyezi afise ikorwa kitoroshe kuko numufasha hajya bafashe reba afise akazi, kuko abafasha erega umwamagirwa n'abagabo. Rero buriya usanga umugore ari we amanaging ibintu byose byo mu rugo, kandi iyo umugore adahari usanga ubuzima umenga burahungabanye. Ariko umugabo arashaka kuba adahari kuko yatanze ubwonko bwiwe akavuga igicite, akavuga vision, agatanga la vision iyerekwa
hama kongera agatanga n'ubugiye bufise. Umugore kumanajinga ivyo bintu vyose ntivyoroha, hama birasaba kwihangana kandi kubifatanya n'ubuzima bwiwe bwa misi yose ntivyoroshe. Rero umugore yihangana ya abera umugisha abo mu kibano, kuko ukwihangana musanga ukwihangana abantu bakwitiranye no kurindira, ariko ukwihangana ni gushishikara gukora ivyo wari ukwiye gukora kandi bitari ko bigenda nk'uko ugomba, ni endurance. Kwihangana ni jambo ry'ikigiriki gitwa makutrumia, ni nka mahato, nijya kurse yaba kujya kuntu abantu birukanga, gushishikara kwirukanga kandi bitoroshe ku ruzuba uca hagoye. Rero abagore bihangane niho bazoshika kuco babiricuya. Ego hama n'ibindi vyinshi, ubugwa neza, uko umwizigirwa. Ikintu cyo kumwizigirwa ni ikintu gikomeye cyane. Hari agakuru nasomye karyoshe cyane k'umugabo, ico gero umugabo umwizigirwa, umugore we yari yaragwaye ingwara yo kwibagira, hama umugabo akaguma mwita sheri. Abana barambwiye ati papa kweri kuguma wita mama sheri kandi atakikwibuka kuri sheri wiwe. Aca aravuga ati jewe naho watibuka ko ndi sheri wiwe, je ndabizi, je ndavyibuka. Rero ubwizigirwa ni kubandanya ukora ico wari ukwiye gukora nubwo abandi batoba bizigirwa, kuko biravuga ngo Imana ntishobora kwihakana iciri kuko ni nyizigirwa. Ego rero abagore bashishikare kuba bizigirwa imbere y'abagabo babo nubwo abagabo batoba bizigirwa, kuko n'abagore bubaha Imana reba bakwiye gusa na se wabo, se data wo mwijuru, baba bizigirwa mu babana, babizigirwa mu kibano n'ibindi bimeze gutya nko kwifata. Ngire ndangize mu kwifata, mu bisanga ikintu ku kintu cyo garagaza abagore barakene ikintu cyo kwifata, kwirinda, maîtrise de soi. Kwirinda kwifata bisigura kwirinda mu vyuvuga. Abagore benshi si beza kubera ururimi kandi ugasanga ururimi rurasambura umuryango, rugasambura ikibano, rugasambura ishengero. No mu Bikorinto Paulo yavuze ati sinemera ko umugore avuga. Benshi bacayifata ukutari ko ngo yabujije ko avuga, ariko abari kavuga kuvugishwa, kuko mu nyuma aravuga ivyo kuvugishwa yuko bakwiye kwifuka. Nuko abagore kenshi baratwarira hejuru bakavuga amajambo. Rero umugore w'umunyabwenge muri proverbe haravuga ngo amajambo y'ubwenge ahora mu kanwa kiwe. Umugore w'ubwenge haravuga ngo icagezwe iyo ateranuye akanwa 36:26, iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, icagezwe cineza kiri ku rurimi rwiwe. Abagore bubaha Imana bavuga amajambo y'ubwenge. Amajambo y'ubwenge nayo n'amajambo arimo gutinya Imana, arimo guhinda gashitsi, n'amajambo akuze uyumvise. Mbega aya makuru ugiye gutanga uza kuyumva aramukuza, amwungura iki? Hama kandi ngo ineza, icagezwe cineza kibe mu rurimi. Donke humvikane mwubuki. Umugore avuga nabi nubwo yo basa neza aba mubi. Rero mu kanwa k'abakegezi habe mwineza, habe mwubuki. Ego hama kandi bifate mu bigumbagumba. Abagore barafise abagore turafise ibigumbagumba. Rero uzubona ababaye akora ivyo atarakwiye gukora, ariko basaba mwe muyera bifate, kuko uburake canke ishavu ntirishitse kugomba kw'Imana. Bifate bigumye. Ego hamiki naco banigumye mu kwifuza, kuko kwigumye harimo n'amapeti. Abadamu benshi zubona bifuza, ntibazi ngo naka yashikiriye hariya nanje twubatse akazi natwe twubake, ubundi yaronse umuduga nanje ndawugure, hari hagahuzu gashashe nanje ndakagure. Abagore bazimana bigumye, birinde, bamenye ko umugisha w'umuntu umusanga mu rugendo rwiwe, ntakwiye kuravya mugenzi we. Ego murakoze. Ndagushimiye cyane ku nyisho nziza utanze ku bibazo twakubajije. Shaka ndakubaze akantu, ndagusabe akantu kanyuma, nk'akantu kagaha impanuro woha abigeme. Wavuze cyane ku bakenyezi, shaka uvuge no ku bagabo nabo, kubera ko ubibayemwo urabizi, hari bihora bigushikira. Umbwire nk'impanuro utange ku bagabo kugira ngo abagore bashobore kubandanya neza urugendo rwabo. Impanuro noha abagabo, nk'umugore yubatse agira kwiza imyaka 20 kuko maze 19,
abagabo nibashigikire abagore babo by'ukuri ni imitwe y'ingo zabo. Iyo umugore adashigikiwe ntagera kure, yaba mu muhamagaro Imana yamuhamagariye. Ndavuga ko je naragiriwe ndashigikiwe, hama kandi ndashimira Imana kubw'umutware wanje. Imana imuhezagire cyane, azokumva iki kiganiro. Imana imuhezagire gose, yitwa Desire Ndayizeye. Ariko ikindi naco babashigikire no muri carrière zabo. Umudamu adashigikiwe no hanze ntibamwemera, hama n'umugabo wiwe nabo hanze baramwubaha. Ariko iyo umugore adashigikiwe n'umugabo no hanze baramunena, kuko nta bandi bagabo bamwumva n'abandi bagore ntibamwumva. Rero abagabo benshi baratinya gushikira abagore babo, kuko bagira ubwoba bw'uko ngo bazoca babarengera, ngo azoca none hanganza, ukazibona baranse kumushigikira. Ariko buriya ntawe ugutwara ikibanza. Umushigikiye muri iyo carrière politique, ari umushinga amateka, ari umukengutsa amateka, ari umuministre, ari umukozi w'Imana, ari umudandaji, ari wikorera ivyiwe, ukamubira uruhande. Abantu benshi barabona neza yuko inkomezi z'uwo mugore ziri mu gushigikirwa k'umugabo, kuko niwe aba ari umutwe. Kandi iyo umugabo adashigikiye umugore buriya ntamukingira. Buriya nk'akaro abagore babagwiza tunga cyangwa abagore bakora indi mirimo, iyo bagiye mu mirimo abagabo batabashigikiye, abandi bagabo barashobora kwiha kuvuga ivyo bagomba cyangwa kwibaza ivyo bakoza bakabihendaho. Mugaye iyo umugore ashigikiwe avuga ati arakingiwe. Rero bagabo muri ko muradukwirikirana muri televiziyo yacu ya Burundian Gospel, abagore banyu mutabashikira muri business, nimutabashikira mu makarriere yabo professionnelle politique, nimutabashikira mu mihamagaro, muzuba muri ko mubaha ifyisi n'amasiha. Hari abacangero bazitwa ngo bagira abashigikire, oro bagira babagirire nabi. Ariko bazi ko bashigikiye bavuga ati uyu mugore ararinzwe, hari ingwe imuhagarariye. Ego hama ikindi naco nashaguhanura abagabo, nashaka kubabwira abagabo ntibashobora gushika kure badashikiye abagore babo. Hari abagabo batagisha inama abagore babo mu migambi. Abagabo turabemera by'ukuri, ariko ni imitwe rero igira ubwenge, igira logique. Mugabo abagore bafise umutima, ni imitima y'urugo. Rero umutwe ico wifasha wonyene ni gusara. Rero barakeneye abagore, kuko umugore afise muri ikintu ca 6e sens. Hari naho yo batize, hari akantu yumva atari ibintu arahanda vyumva. Ibintu biri mu bagore, nta mugabo avuga ngo ahantu arahanda vyumva. Umugabo akora ikintu mu mutwe, kuko n'umutwe hama ko gati ibintu ndabipanze ndabigize ndabona tuzogera kure. Mugara keneye wa mugore wambwira ati ibintu ndavyumva aranavyumva. Bari abantu bugire mwiyasosie, hari ukuntu bega inama y'umugore. Abagabo nibagire abaje nama abagore babo, kuko niyo erega Imana ivyo yakoze ni vy'ukuri. Yavuze yuko umugabo adashobora kwibana wenyene. Ndamuremere apana igistatu canke igipoto canke ifoto. Hari abagabo bagiye goroko bose abagore babo umugore wanje asa neza, oya ndamurondera umufasha rese umuyede, nkuko babita bayede. Nuza kugushoboza, ni mu gihe urani ezerkenegedo nugushikana handi hantu. Niyo mpamvu urugo rurimo umugabo hakajya umugore ruratera imbere ugashika kure. Rero nibagisha inama abagore babo mu byo bagiye gukora, bazosanga hari kandi kantu kabijya, bazogera kure. Hama hari n'abagabo usanga bakora ibikorwa mugabo bagakumira abagore babo, ugasanga bakoresha abandi bagore n'abandi bakobwa, mugabo burya ikibano kiragayitse, kuko umugore wabana amubonamo intege nke. Bega uwo mugore ukoresha no umukobwa ukoresha singa umugore, nibakoresha abagore babo cyangwa babashire hafi. Icanyuma naco umugore afise imigambi akagira yerekwa, nibamushigikire, namushigikire mu buryo bwose, niho urugo ruzotera imbere. Iki civugo cy'uyu mwaka mu gihugu cacu, umugore akerebutse, kuko umugore akerebutse n'ushigikiwe n'umugabo. Adahari akamufakazi ntaco. Buriya Imana icitanga izindi ni nk'umugaye. Umugaye arashaka gukora ibikomeye. Rero ubufakaye Imana yashaka kumwa, Imana se niwe mugabo wafakazi. Hari ivyo Imana itunganya, ariko ugifise umugabo ntakabeho nk'umufakazi, ni gitutsi ku mugabo. Nukuri umugore afise umugabo akabaho nk'umufakazi, ni gitutsi ku mugabo. Umugabo ashaka kubwira umugore ngo genda ugurane hariya, ngo akamutuma ku mugabo, rega ugiye kumukwesha. None
ngo genda usabe banaka oya abagabo baragurisha abagore batabizi nabo umugabo nubwo umugore yoba ari wazi kuvuga neza namuherekeze namuherekeze nubwo atokwinjira ugati umugabo arandepoje kandi arandindiriye ibiba urugo ruri hamwe ego ni Imana bampera umugisha. Urakoze cyane. Mbega abigeme bobo bavuga ku iki? Abigeme ikintu nshaka kubavugaho n'abakenyezi bo muri kazoza. Ikintu kimwe nashaka kubatera intege, nashaka kubabwira ko abigeme hari ikintu Imana yabaremeye. Hariho imigisha myinshi, sinoyita umugisha Imana yabateguriye. Rero hariho byinshi Imana ishaka kubakoresha. Muri kino gihe Yesu yadupfiriye atakira abagabo gusa n'abagore ko twacitse umwe muri Kristo Yesu, nabo hariho ivyabo uhereye kuri mpemu yera agakiza n'ibindi byinshi. Bareke rero kwiyumvira kazoza mu rugo ngo umugora umwigeme avuga ati yo ndakeneye umuhungu avuka hanaka, ndakeneye umuhungu yize, urumva akarondera wize kubera yoroba afite akazi keza, ndakeneye utunze. Oya, hari abantu batanguriye hasi Imana irabahezagira. Ico gihe no guhindura ubusa Imana. Mbe kwereki wewe Imana itoca muri wewe, akaba ari wewe ahubwo uzohagurutsa urugo, kandi uzobaye umugabo, uzobaye isoko ry'umugisha, uzobaye Imana yamuremeye. Rero abakobwa bakiri bato batangure bamenye imihamagaro yabo, hama kugira nibubaka babibwira abo bazubakana, bubakane n'abantu bazico bazovamwo. Jewe umugabo wanje yarazi ko nkorera Imana, gusa ntiyarazi ko nzoba full time, nzoba pasteur. Mugabo mbaye full time yarabitahuye kuko yansanze nkorera Imana. Rero nibashishikare bashishoze bamenye ico baremewe. Urugo ntirubabere kizimya moto, ntirufrene imihamagaro. Hama ikindi naco biyumvire yuko Imana ari ihezagira. Urugo ni nayo yashize itongo rya Edeni, iparadiyo mw'isi Imana yizana, sumugabo azana iparadiyo mw'isi, sinaso uko azoyizana. Ngo nkeneye umuntu azovuga ijambo ngo ntanze inzu yo muri miriware. Oya, itongo rya Edeni ryazanye Imana. Rero anibizigira Imana kuko abantu abizigira Imana bagira amahoro. Ego nico no bahanura hamisigaye bategure urugo rwabo bakiri inkumi. Bavuga ngo umugore aroranye ngo avyuka hakiri kare, nk'umukobwa satana bakiri mwipinjama. Buriya n'abahungu bararinda iyo baza kuresha babarinda. Uko umugore ntuzobimenyerayo, tangura wifate nk'umugore uzinduke kare muri kwaso. Erega abasaza bawe nabo abantu baza gusaba indaro niyo bagushingira intahe. Abo bakoze usuzugura ni bavuga ngo yo ngo arabuze ico atwaye. Urumva babe none nk'umukobwa yitwa Rebecca, umugabo yamusanze kwiriba. Rero abakobwa bari ku mateleviziyo baguma bari muri manikire na pedicure, abigeme baguma bibaza gusa neza. Gusa neza umuhungu arabikeneye ku ifoto no kuri statut, mugabo yashaka umugore akenera umugore. Rero nibahaguruke babe nk'abagore baroranye. Rebecca agiye kuvomera amazi, agiye kuvoma niyo yahuye na Eliezer umukozi wa Aburahamu. Hama aravuga tuza kunyakira neza, akampa amazi, akongera akayaha n'ingamiya, niwe nza kumenya ko abereye databuja wanje. Rebecca ari ku kazi, iyo aguma mu cumba naho arota canke ari ku telefone, nimba zari zihari ico gihe yari ko wabuze umugabo, ariko yarahagurutse aja kwiriba. Hariho abantu batevya ibintu amasezerano. Ahagurutse arambwira ati mutuze, acaramuha amazi. Bisigura ko abigeme bakwiye kuba abantu bari accueillante, bafite hospitalite. Mu Kirundi bakira. Hari abigeme bagasuzuguro. We abantu usuzugura ntubaza, ariko usanga ari nyoko wukwe canke ari bofre. Yaramwakiriye aramuha amazi. Hagiye kumuha amazi aca yongera hani ngamiya ziwe, aca yongera akora nico batamubwiye. Rero mwabakobwa nimube shape gusa mu gukayanga no mu gusangana, nimube shape no mu bikorwa. Umugore mwiza agirwa n'ibikorwa, n'umukobwa mwiza agirwa n'ibikorwa. Imana yahezagira. Amen amen. Mbega gira akajambo ro mushikirije ariko baradukurikirana muri rusangi, mwavuze ku mafon yose
kandi neza. Imana ibahezagire cyane. Gira akajambo mushikirije rero abariko baradukurikirana bose muri rusange. Ego twashaka kubwira abariko baradukurikirana muri televiziyo yacu ya Burundian Gospel TV kuri uyu munsi mukuru wahariwe abakenyezi. Twashaka kubwira abantu bose yuko agaciro k'umukenyezi n'Imana yagatanze. Rero abubaha Imana bubaha ico Imana yagize. Hama tunabwira cyane cyane nk'abakozi b'Imana bategura inyigisho nyinshi kugira ngo abakenyezi babere umugisha umubiri wa Kristo mu gihugu cacu no mu mahanga, kuko abakenyezi benshi baracisuzugura ntibaramenya neza ico Imana yabagize yuko ari abafasha arabashoboza abagabo babo, kandi ingo ziteye imbere n'igihugu kiratera imbere n'amahanga. Hama tunabwira n'abarongozi b'igihugu, ego turabona mu isi yose yuko abakenyezi bariko baribukwa, nubwo uburyo bibukwa gusa ari nko ku revolta canke gato rimwe na rimwe, ariko twashaka kubabwira tuti ntimukigana isi ntacitanga. Isi zana akaguma, ariko akaguma karasambura. Ahubwo dusubire mu ijambo ry'Imana, tuje mu rutonde rw'Imana, kuko urutonde rw'Imana ruzotwubakira neza, rwongere rwubake amashengero, rwongere rwubake igihugu. Nukuri umukenyezi ntiyumve yuko kuba ari umufasha bimushize hasi, ahubwo amenye neza ko ari ukomeye, kuko n'Imana yitwa umufasha. Hama kandi abarongozi b'igihugu turabona yuko hariho ibice bashiraho 30% ni ikintu ciza, mugabo bamenye neza yuko ubutunzi buri mu bagabo buri no mu bakenyezi, babashire mu bikorwa bitandukanye kugira ngo igihugu gitere imbere n'isi itere imbere. No mu muhamagara abakenyezi n'abigeme bahaguruke bakorera Imana cyane cyane, kandi tugaruke ku bakenyezi ubwabo. Uyu munsi mukuru w'abakenyezi ntubabera umunsi mukuru wo gusambuka, ariko cyane cyane mwibuka umuremyi ico yabagize. Hama ivyo mukora byose mubikore mushima Imana, Imana ibaha umugisha. Turashimiye cyane bakunzi bacu, mubandanye mudukurikirana, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo tubashe gukura mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Imana ibahezagire cyane. Shalom shalom.